Reka ndabaramutse amahoro y'Imana abakunzi ba televiziyo Heritage hamwe n'ikiyando mu Kristo kuba mwahisemwo kudukurikirana. Uno munsi ntebiteka ryo kwakira umushitsi n'umukinyi akina urukino rw'umupira w'amaboko volleyball, hanyuma akaba akijijwe n'umukobwa afise ingabire idasanzwe ariko arakora ibidasanzwe ku bibuga vya volleyball mu gisagara ca Bujumbura. N'umukinyi w'umugwi Estetika na karora keza yerekana yuko ushobora gufatanya ukwizera hamwe no gukora cane ugashika ku ndoto zawe. Muri kino kiganiro tuza kumenya kuri parcours yiwe ku madefi hamwe no kumva impanuro ashikiriza abandi bigeme. Ntarandiriye reka ndamuha ikaze. Gogo, ndagushimire cyane kuba watwemereye kuganira natwe. Murakoze. Reka unagire ko utwidondora utubwire uko winjiye mu rukino rwa volleyball hamwe n'icatumye ukunda urwo rukino. Okay, murakoze. Hama nitwa Gloria Irankunda, mvuka mu muryango w'abana batanu, nkaba ndi umwana wa gatatu. Ukuntu rero nisanze nkina volleyball, nakuze papa agikina. J'étais en 6e, yagenda kuri tele tukamukurikira tunoba imipira bijya vy'abana, umupira wagiye kure tuyikurikira tuyizana. Mu nyuma ndunguruzwa nja 7e, ntangura rero kuza ndakina. Kubera nabikunda nabo umwanya munini kuri tele agiye twarajana, ntangura rero kubikunda ndanaronka umwanya munini wavyo. Ndabibandanya 7e ndakina, ntangura gusohoka intara, turatangura tuza turagenda tukanasohoka intara. Après twiga 9e turamanuka. Ico gihe tumanutse sinibuka vyari vy'ama interscolaire, ariko hariho ukuntu uwasohotse province hariho dukupe babaha, ariko ntiyari finale ya vyose, hariho coupe babaha. Urumva yari encouragement ku mwana kiri muto, tubandanya tugenda. Mais après papa arabiheba, nanje ca ndabibandanya subi inyuma gato. Nabo tuvukana twese dimwe twarabikunda, gusa usivye yuko usanga wowe hari ikintu basi ariwe uvyitayeho cane. Hari abaca bakunda football na volleyball, gusa je prefera volleyball ndayibandanya. Hama ndagenda ndashika 10e, aho niga nca ndahava, mba obligé yo kuhava. Rero ndahavuye ndarondera ahantu ikintu bari bampaye niga sinagikunda, numva nshaka kuva muhira. Mutoya wanje bari bamworiyanse, ndavuga ati no nzokwisigana muhira gute, aba grande sœur bigi Bujumbura. Rero hariho ishure ry'Igitega ba prefera cyane abakinyi. Iryo shure niho ari jako utari umukinyi, soit woriyanse na leta ikakujana aho hantu. Jewe ncangirirwa amahirwe avec grand frère, iryo shuri ca turironka kubera dukina. Turabandanya dukina. Bon, ntagiye kure, quand j'étais en 10e aho twasohotse, ntagiye kure nibaza ko ariho naciye nkizwa. Bon, bivanye n'imyaka nari mfise n'ukuntu nangana n'ivyo nakina mu bantu bakuze benshi wumva felicitation, bamwe inzoga abandi amahera. Hama mu nyuma papa biramubabaza, atangura kuvuga amenyereye inzoga ari umwana muto nyine biramubabaza. Umunsi umwe ngiye ku mutante muri mu mavakanse, wewe yari umukizwa aja gusenga, turajana. Sanga uwo munsi nyene nisanze nakiri umwami Yesu. Nca ntangura aho nsuye muhira. Papa ndamubwira, papa ubu nabihevye ibintu vy'inzoga, sindisuye. Ku mugoroba ntakunda kuja kunwera mu kabare, aratuma ko iyo ashobora kunwa muhira akicara. Jewe zana ikirahure, papa nahevye.
biramutangaza rero naho ku vya volleyball naciye mbandaniriza he Igitega mbandanya nkina ndanagirirwa nkakina nkasenga nkiga nkagirirwa ibako nkamenya mu nyuma ndaheza secondaire ca ndasubira muhira ariko nimba ari ikintu nakunda wari umupira wa volley suye muhira ndiyumvira ati je rero ubonye ahantu numva no kwevori wa bien shaka kuja Bujumbura turabanze turabura ahantu mba kuja gupanga ndice nyene byari ingorane nkiri mutoya turiyumvira kuja ku Moncre Ngozi naho akavuga ati ni kure kandi Ngozi Mwaro yari parcours ndende ntibikunda ko umwana mubonana ngira ni nkarimo mu mwaka après niho nacamanuka ini Bujumbura canza kwiga hama shikira ku ishure ndiga iryo shure urumva ndimo volley ni ntoya uvuye ruguru waba bakuzi nakarakinaya yize kuri iri shure yahora kina cashikira kuri université iyo université ncasanga baraja mu ma competition ya inter-université canshikiraho ndakina nahavuye arico abanyashuri ariryo rigitora amakupe ryari ishuri riri ijere hama aho rero niho naciye ntangura kumenyekana mu maclub nkiva ruguru nashikiye muri club yitwa Rezas ndayimaramo sezimwe sezo n'umwaka ndayimaramo sezimwe mu nyuma hacavuka estetika havuze estetika irandondera cyane turumvikana ibyo ndayisaba mu nyuma ndayisinyira nayo turabana ubu tumaranye 3 saisons subi inyuma gato nk'ishikino barashatse kubimbuza barashatse kubimbuza aho naba n'umuonkre mutoya wa papa barashaka kubimbuza umwana ntashobora kwiga ntashobora gukina ariko binyo byo gufita umuvyeyi muba muri proche je nkamubwira papa nukuri urabitsi ntiwabimbujije nkiri muto unyahageze aho nayo yogira ico mfashije ince ndabiheba papa akavuga ati gusa urumva ahantu ba utegerezwa kugerageza ku respecta ivyo bashaka ndambwira ati papa ntibikunda tijewe bashaka iyo volley ndayihebe ngo mbanze mpeze amashuri eshwe nzoshikira kuri niveau naringeze ko maze 3 ans ntakina ata sport nkora papa akanyankuraje buke basi bandanye mu nyuma aho naba babonye ko papa atavyakirena n'ingoga baca ku muongra baramubwira umwana yatunaniye agenda mu vy'imipira simbona yiga rero nshaka abihebe abanze aheze amashure azoce agenda rero akine hama aramumagara turicara arambwira je nshaka kweba ndamubwira gusa na papa twaravuganye jewe namusezeraniye yuko ntazobiheba hageze aho bigira ico bimfashije par contre ngo yaye ngo twese ngo twabanje gufata kimwe ndamubwira ati okay secondaire nayize Igitega nta muvyeyi yari interne nta muntu yankurikirana narize naramenye kandi na volley narayibandanije hama mu nyuma arambandanya ndamubwira okay ndabihevye ariko muri jewe sinigeze numva ko no biheba acara telefona papa aramubwira anfe yemeye ntazosubira kuja gukina pacara telefona babaye urumva umuvyeyi yagusavye ikintu uramusiguriyeho kidakunda ugihebe uramubwiye arakubwira ati okay uzomenya ukuntu bigenda
hama papa aca telefone ababaye gute nsawe urakomeye none ubunye wahevye ivyo gukina ni bonshi ndamubwira papa ni kubera yandemereye burya ni weekend nzoduga aca atangara hama ndabandanya kugera none musi ubu ntibakinyiruka iko vraiment barampebeye ivyo gukina ndagenda comme jove menya ukuntu nipanga umwanya nimba hariho ivyo mfise mu gatondo nkamenya ama après-midi nkamenya n'amasaha nuko urakoze tuge ku kintu gikomeye ukuntu wabandanije mu mugwi umaranye nawo imyaka 3 ndashaka kumenya mbega esthétique nyene kubera iki ari yahitsemo hanyuma yafashije iki muri gogo w'imbere kuja muri esthétique no muri kino gihe muri carrière professionnelle yawe n'igikiyunguye muri wowe. Ok, merci. Bon, kugira mpitemo esthétique dumwe ama equipe uyabona ngaho abagizwe n'abantu ukabona ukuntu bameze imico kavuga ati bon nubwo nojayo ni hamusanga nigunze bafise imico yabo. Okay, nk'akarorero jewe sinkunda nko gusohoka ijoro bijya vy'amaboîte de nuit. Hariho rero ama equipe ukuntu yubatse usanga nk'iyi equipe ugasanga iraryoherwa cyane ni kuvuga weekend barahejeje gukina baragiye mu reception cyangwa umva after ni hehe subiye inyuma gato na rezase mu kuyibamwo vyarabaye ikibazo vraiment vyarabaye ikibazo kuko n'abantu baryoherwa vraiment bararyoherwa hahandi sinzi rero jewe nashaka gukina nimba tunwa tukarya nkaca ntaa oya gogo ntituvyumva kubera iki wewe ntushaka kuba kumwe natwe none imisi yose vyamari kwa kundi sinzi je mu nyuma ndumvira ndemereye naho naciye mvuga ati hinge ndindire sezo ihere hamangirana amasezerano n'iyindi shaje esthétique candayijamwo dimwe novuga yuko itandukanye n'izindi hari ukuntu umenga basi barabana hafi kuntu ugasanga basi mwese si babandi tugwi ugasanga bari ni nimba nakagize ikibazo baraja kumuraba dufate nahaba dufate nk'umuntu yapfuye urabona dimwe si papa si mama si abo muvukana muri famille bakiyoruganiza bakagenda nico catumye candayijamo kandi natanguranye nayo kugeza no musi maze imyaka 3 ico yanyunguye kube je nk'ivi Gitega nari nkina nyene uvuga ati basi si vya bindi vyo kwigisha basi arafise niveau rero rezase ukuntu yari yubatse bakinana entre ya ikimenyane urashobora gusanga nka championnat iri nko muri 3 semaines imisi ya entraînement par semaine ugasanga ni 3 ukitanga 9 jours ugatonda kuri terre ariko ntukine wakaca bashirayo juste bamaranye imyaka myinshi baramenyeranye na kandi amuzi na hato kora entraînement agashikirayo ari waratonze vraiment birababaje rero navuyeyo nta mamaca ashika nka 3 noba narakinye muri iyo sezo yose vya bindi byo gukina naka igihangange kataje reka tumukinisha canshika muri esthétique naratangura izo sezo 3 zose ndazimaze ndi muri equipe de base naratangura plus kino umwanya munini entraînement nubwo yikora gute udakina match urasubira hasi rero plus normal umwanya munini muri terrain genda devoriwa ungeze kuri etape hamwe nava bashaka kunsubirayo Imana ishimwe hanyuma esthétique ni tubwire kuri championnat muri championnat muri migingana gute mufite kibanza chakangaye
estetika ubona shaka si ekipe yagutse turimo ekipe ya volleyball birimo 12 abakinyi 12 kuvuga 6 batangura na 6 b'abahamplace gusa twebwe turi en nombre de 18 kandi murasura yo kuvuga uri mu kibuga uravuga ati atari vya bindi ndavunitse uritanga ku buryo uvuga ukina basi nkuta afise ugusubirira hama twebwe mu championnat cash usanga turi mu kibanza ca kabiri ca gatatu mu ma equipe atandatu hanyuma ukina mu mugwi kandi uramaze igihe ukorana n'umugwi ndashaka kutubwire nimba hari ibintu wigiye mu mugwi ubona bigufasha no mu buzima busanzwe. Ibintu nigiye mu mugwi duma nk'ivyo bintu basi byo kumva muri ino kuntu basi ndavye aho nahora naho ngeze ucubona la différence kwiga kubana n'abantu sport ikwigisha kubana n'abantu umuntu wari wese uko abameze uragerageza ukamwakira hanyuma watubwiye ko usanzwe uri n'umukristo bigenda gute kugira ngo ugumane équilibre hagati y'ubuzima bw'impwemu hamwe n'ubuzima bwa gogo nk'umukinnyi professionnel? Biragorana rimwe na rimwe kuko nk'ama match kenshi aba weekend samedi dimanche no kuvuga kugira ngo nshobore kuvuga ati samedi turakinye samedi urumva nta makirita hari kiretse prière matinale dimanche kugira ngo sinsibe gusenga sinsibe gukina kenshi mama abari saa 3 haraho abari saa 3 saa 4 saa 5 ntegerezwa kuzinduka aske numva kirite ya mbere hama mvuyeyo nkacanza nkatora ama equipe mayo wanje nkaca ngenda kuri terre hanyuma c'est sûr yuko ufise imirongo muri Bibiliya canke passage igutera intege mu rugendo rwawe rw'umukinnyi professionnel wo tu partager kuri verset biblique usanzwe ikwinspire? OK. Bikarinto wa mbere 9 verset 26 haravuga ngo nuko nanje ndiruka sinkutavyaje ndatera igipfunsi sinkuhusha kenshi iyo version ndayibutse tanke ndi mu kibuga iragiye cifashije jampa ingufu hanyuma tukiriko turavugana ndashaka kumenya mbega hoba hariho nk'intambamyi muhura nazo muri carrière yanyu niba zihari bashaka kuzitubwira hamwe n'ingene uzinesha? ingorane ntizibura sometimes ahuba ntibagutahura harahuba ahantu ugasanga niyo sport iwabo ntiri mu muto rero ugira uzomutahuze ni ikintu gikomeye nka je vyarantwaye hafi 8 batarashobora kubitahura bisaba umutima ukomeye ukavuga jewe ndazi ivyo ngiyemo nimba biyumvira ko ngiye mu bindi peu importe uko banyiyumvira ariko nije niyizi ukagerageza nimba bavuga ko utamasaha atevye hariho ama plaisir amwe mucuheba nimba bavuga ati match ziraheze vers 17h turagiye rumva caba reception mu discuter ukuntu vyagenze aho uragenda mu kadiscuter juste gatoya cuta kugira ngo wevite iki ejo bashobora kukwigenzako nuko hanyuma ikiganiro sisi yako kiriko kirabwa n'abandi batari bake harimo n'abigeme ndashaka ugira akajambo bwira nk'umukobwa nawe yiyumvira kuzovamwo umukinyi ari professionnel haba muri volleyball canke mu rundi rukino. Okay, ndabateye intege cyane sport si twivyo vy'imikino bisaba kubikunda cyane ugatanga umwanya wawe
kuko urumva ubu uri umudebita uri gushaka gutangura ndabatera intege yuko ubwa mbere babikunde batanga umwanya mbega nyine kugira umuntu abe umukinnyi mwiza n'ibiki bintu yokora kugira ube umukinnyi mwiza sajya amatravaye collectif abituma kuko nk'amatravaye mu ndwi usanga mukora isaha zibiri ku munsi 16h à 18h ni zibiri ahonye ntiwo ushaka kuja ari nka equipe y'abantu benshi kugira ushike mu kibuga bisaba gukora ukagira amacross yiwawe ukamenya ati nimba dukora kabiri mu ndwi ushaka nkore cross kabiri numva bica bibi bikorwa bine ukavuga ati nimba ari mardi jeudi reka ngire kubera samedi ufise match reka ngire lundi mercredi vendredi tu munsi wa hopo ugakora amacross sometimes muri gym birafasha hariho ama exercice uri umukinyi upfa kuvuga icyo ushaka kwamelioramo gusa nimba uri umukinyi wa volley barakurondera détente bakamenya ivyo bagukoresha mu maboko ama abdomen mu kurangiza ndashaka utubwire muri match mbega nuhe mwanya Gogo akunda umwanya icyambere umuntu akunda uri mu kibuga icyambere no kubanza ukaja mu kibuga gukina bakakwizera ukajayo hama bakwizera ukajamo umukinyi wa volley rero bitandukanye nabe n'ivya football samedi urashobora gukina bien ukaba uri meilleur bijye bavuga kuvyuka neza ugakina hose ukaba uri fort défense fate défense attaque réception na service n'ivyo bine dim ugasanga uwo munsi nta namakosa namugize dimanche wagira ryama wanafunguye warekipe ugasanga urakinya ibintu bitandukanye n'ivyejo nuvuge ko ukunda ko uja mu mukino yego hama ukagerageza nubwo atari vya misi yose juste ukagerageza kwameliora ko sino volley wowe umwanya muto yironse wo kuja mu kibuga witwaye nabi urashobora kumara saison uri hanze ikintu rero ukunda juste uje mu kibuga ukine neza en plus umarike 2 points mbega nko uri mu kibuga ivyo ntibibe nta pression uba wumva kuri wewe nka equipe birimo nk'abantu benshi urumva basi noneho no mu maso biba bigusa no mu maso biba bigusa ukamengura ufise honte muri wewe ivyo wari witeze gukora sivyo uri kurakora kumbura wari witeze kandi nawo muba muri ko murakinana muba muzinanye gender form muri iki hageze kuri cakaguhebera dufate nko hageze nko muri reception akavuga jego go muri reception ndasira neza umupira ukaje yonshaka wewe akakubisira ugakina ugasanga umupira uratanguye kuja aho utashaka na bamwe muri ko murumva bikoze umuntu bari bizeye namwe bari kumwe baca batangura kumva bacitse intege akabazo kanje kanyuma mbega urizera yuko volleyball ishobora kubeshaho umuntu irashobora kumubeshaho muga mu Burundi si cyane gusa nkuko ubuzi icyo ushaka urakora kuko nk'abo abantu volley ifasha hari ukuntu barondera abakinyi hanze kuvuga uko uyu mukinyi hanze uramumenya ratio uramumenya inzu en plus uranamuhemba rero no kuvuga natwe muri twebwe abarundi hari abo barondera hanze haho n'abagenzi banje babiri baheruka kuja mu Rwanda ubu bariko bakinira u Rwanda no kuvuga umuntu dimwe shatse gutera intege ntiyokora avuga ngo ndiko nkora ngarukirize hano yokora avuga ati umwanya n'umwanya ndashobora kurengana nanje Gogo ndagushimire kuba
ukaduhaye kano kanya kandi ukadusangiza na bino bintu. Murakoze. Reka namwe ndabashimire kuba mwabanye natwe kuva mu ntango, nibaza ko mwumvise ibitari bike ku mutumire wacu. Ikintu cacu cuno munsi tukirangize ngaha, duhane isango mu kindi kiganiro, mubandanye mudukurikirana ku mihora itandukanye, kuri Facebook, kuri Instagram, kuri X, no kuri YouTube, no kuri Canal Plus na Star Times. Nawe utaha.